Mama, ahubwo ushaka reka kuvugira hejuru. Icyo wakora gusasaba Imana ikigongo kuko ibintu wakoze ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibabaje. Wewe ngaho ukeneye gukora no gusaba Imana ikigongwe, basi ibintu byo kuvugira hejuru ushwana ya musaza wawe biki nibiki wobyihoza. Mungiresha mwana. Arero wa mugore. Umva uryohewe, umubiri wawe umeze neza, wumva n'ubwenge bwo kugenda neza. Urajya, ukaryama, ukonga, ukambara. Vrema, uzi ibintu wakoze. Uramenya neza ko ufite umwana w'umukobwa. None nkuru ko mwigisha iki? Uwinda ko iki gisagara cyose baramaze kumenya ibyawe. Ibyo ngo byose barabizi. Uzoba wande. Uzoba wande? Komo umukobwa wareze wimye. Wahaye libero akonga. Nukuri ukamwomora. Basi yumwomora ukundi ukamwomora gutyo. Ntumugire umusazi. Mukiha bwenge. Iki ni gihugu. Umenye neza yuko wibuhetse ukigisha ubuhetse. Ni jewe. Urako nanje namenye ko Nukuri Imana ikora ibitangaza ke. aha naho ibi nibiyoba. Ibi nibiyoba. Ndabona nibiyoba bizi ibyatsi bisa. Ibyatsi bisa. Mapa ndandira ibiyoba byatsi. Umbe rero munini. Ibi kintu nyamukuru se nyamukuru rwo twari dukeneye kubona aho ukomeye. Uko maje kumera neza, reka tugende muhira, uronka amazi yo koga, ndamugire mutamo ko bimeze. Hama twumve ko iyo cyaguha muvuga nabo muhiri wanyu babwire nyine yuko Imana imaze gukora ibitangaza sivyo. Nawe wagihewe kuri mazana ngaha. Kurima biraryoha. Ndagahereza. Urabizi wewe rero. Buri bwo tubaye mu. Urabizi cyane kwera. Nani byo twamaze kubicana nakira. Oya aha mbashaka yuko bino bimba bira neza nyamama. Endereye. Sinzi ko inzira ziwacu zarubuza kuzime. Urare bino bintu biri twagati. Bino bigori ndabona yeye. Reka navyo muni. Wewe shakugira bikire kusagara. Gole bona byatangiye kuyiga mahera. Gerageza nyina akayira karaha. Injira muhira vuba bati. Reka jye imbere. Nakwereka akayira wo bomba.
Abarundi baramaze nguca mu ishyamba cyavuga ati ni mushaka. Aho havuga ikintu. igiki. Nawe uramwanze. Konyura umeze nk'urukonguru n'akayoka. Nuko. Ari twasinda. Oya, ariko bitanga kumira gutya. Ibintu biko binyinjira no mu kanwa. Nta kibazo turashaka. Gende urashaka udazi muhita udazi kutagera bakurikiranye. Nyene nifunguriye papa. Abana ba papa. Nana duca. Banda nyine wowe nabonye ho narengeye nawe. Amani birima. Twarushe. Erega twashitse naha nyene muhira. Kure. Umwana wa mama zosiga umugarigiye zosiga. Yo! Papa kutangara nibiki? Urumindi. Nawe ubona ko ari Munira. Munira afata agatenga hasha. Niuche. Munira. Niwe wari. Umuni sawa. Papa wenda wonwenga navyo wemera. Munira icara ngaho cyatwenga. Ubona ubuzima twara bumenyereye. Nini? Rachairuka. Utabura ruhezi kere kuburaba mu maso umenga ntiwemera ko ari we niwe. Niwe twashitse hariya twateye none ubu n'umunsi natebejwe ni. Namuhaye n'agasuka arabagara. Urabona vya biyobe hajya. Vyose yabagaye neza turatera inkuru arambwira ingene mu gisagara aho agere babona mbe yarazi ko ndahazi. Twabagaye kwezi biyoba ibigori hajya hose mukanuze hafi ambavu. Nariho n'ahantu kwezi hagora imiko Yagize kuri cya kimangara ambaza ngo rewe gago ducyagutsabya cyajya pembe uberero buta nukuri je ndabona ko kuri no mwanya yo bandazi ingene ku makuru aje ambwira niko cyabwanira nabi wabo reka imbere ya byose tumuye kwanza amazi yo koga hama none baba mbega nta n'utujumbo nta duhare mu fatira kwanza kano ga telefone musi kano ga telefone kazomene kamana yaje Oya. Zoko rukuri ahubwo cyo mukanira papa murama tuganira papa aha ngira ikibazo tugiye dukore Munira atuje twate tugwa amazi yo koga wiyuhagire neza wejeje wihindure hama ufakana na mutama waruhutse neza ndazi nk'ubu inkumbu ni nyinshi mutangiye kugana n'ubu n'umwanya wo koga nabo burundu muta ngenda kubikira agasuka mu nzu ndabona nawe wareje ego neza na nimbugita wewe akira nimbu kandi amushira amazi ariko uvuze tujumboro waje kutubiriza turiho. Okay murakoze mutama wenda kwemera sana Araba muja mutemere uri hejuru y'urusenge. sawa Urusenge. Avoka geno arabiri iyo nyene ibyo byasigaye ejo nyene memuni amakuru yi Imeza nako gameze neza muri vyura ni sawa. ati ndashima Imana n'ukuri ndashima kabisa ndumva nakajumbu kahiye nanje rimfirashi akajumbura ndakajya nyene rega no mu gisagara twahora mu gisagara none turabisoma bishakira umuseri oya byose turajya rega nawe ukama kungira umuseri cyangwa umuceri ndaba nawe ino wacu wabonye umushamba nabonye ibigori nabonye bikomba kwera nibaza kuzoma ko nabibagaye ushaka umufuko turakufungira turagutekerera ugende akirikana sawa none genda rero ngene sike kutuzigeri umva ni yashu n'uburimiro bavuga ngo n'uburimiro inombe iwacu umurima papa sa mubwire Munira bazino amazi namaje kumushirira muri duty sawa okay Munira genda wowe sawa ama papa Munira icyo mwibariza nawe gatonya nibiki kandi mu telegram yako dufise umushitsi tegeza gutegura washikira none ingo rero cyo mwibariza gato cyo turatunganya ho abantu we mutegurire ukiga chumba cy'intuze
ajyawe kurya kijya gitana ingo kwanza gatoja mtamo waje imisore imyaka ninyegezwa baba Karibu. uri mu biki mbega Nicare ngaha ndiko ndacatinga. Murakomeye. Namahoro. Nagira ndakubaze. Agakuru ka Munira. Munira. Numva ngo bariko baramusengera baracyamusengera akamutendeka ariko karaza ariko si cyane. Ni pole pole. Urabizogenda neza. Akamutende kwere ngo kariho. Imana ishimwe cyane. Ishimwe gose. Hari Imana yomufasha agakira kubera ntakinanira Imana ko bahisemo kubishira mu masengesho byose bizogenda neza. Wamwiboneye ariko n'amasura. Oya tuguma tuvugana na Mama Dogo. Mama Dogo tuguma tuyaga kuri telefone ambwira ko bariko baramusengera akamutendeka ariho ntitugire ingorane urumva ko ari nk'uturemeshe twebwe turi. Ni byiza cyane. Yego. Kugira Imana agakira. Azokira je ndizeye azokira kuko ntakinanira Imana. Kare tubyizera. Tubyizera nyene uko nyene bizogenda neza kumbure. Nejo dushaka kumva gakuru keza. Ndaryohewe. Numva meze neza ndaryohewe kabisa. Ni wari kureka kuryoherwa kuko Munira we yamye ari ku mutima wawe kuva na kera. Oya nawe uri. N'umwana wakuru. Nawe uri mu mutima wanje. Sino byanga. Ariko kubera we ari mu bigeragezo bitegereza ko cyumwita gusumba je ko yaje urambona ngaha tuguma dutwenga misi yose. Umeze neza. Atangana. Hariya nawe sinzingira bayeho ni. Utegereza kugira nziza cyane. Nuko ariko azokira ko bariko baramusengera kandi tukumva hari akamutende. Natwe n'ugufasha iyo turiko turasenga ngaha tukamusabira kaduwa kugira Imana. Ibihezagiro yongerekana kandi ni byiza. Ego. Kaka ntari yacu agira mitende. Amasengesho agira mitende sana. Amasengesho ni hatari. Sawa rero. Ego. None nta mazi wowe ukeneye cyangwa yo gufungura cyangwa koga. Basi kubagiri hari apetitfise. Oya gerageza rero ufungure. Nani wumvise ko akamitende katanguye kuza. Ego ntacu. Utangura ufungure nawe ntuzoba utugwarira ko ngo eka manza nje muri dushe maze noge. Numve ko ndomutuguvu two. Genda woge ucu usanga nagushirije kujya ku meza. Yaje guteka Maisara yahishije usanga nabishize ku meza. Ego kamaze nje muri dushe sivyo. Ego. Sawa rero. Okay. Munira. Abe. Njoo. Almas. Almas, ini semua try. Kurang musuh ini. Ya? Sekilas ini lah. Ya? Birababaje kandi biratera agahinda. Ngeze mu rwego rw'uko hari ikibazo rero cyo kuntera ubwoba ko mama mbona umerewe neza kuko ngaha mbona atangorane atakibazo utwenga uno musi n'ingorane nyabaki kuri abantu ntibabibona nabi. Yaba no kuri umukobwa mwiza nkawe. Gacha ndaba n'ishamba wahoramo. Umwana w'umuntu akiyumvira gukora amabisha nkayo n'ukuri. Bisanzwe bishika ku mwana w'umuntu mu buzima. Ndaba no kuri ingene uberewe.
gusa rero ivyo vyikuremo ivyo ibintu bisanzwe sivyo izo mpuzu wambaye ubuzizi nyene zo oya nanje ntazibonye mu kiya cumba kati ntazini nabona nuko mbafita mwizi gusa vraiment ni nziza ntacibaye vraiment izo mpuzu zari zamuhise mama yego zari za mama wawe yego iba ni mpuzu nziza kweli none nubwo nakoze amakosa se aya nta makosa wakoze cyangwa nizo zitumye urira umwibuka iki bazi ibyo bita agahinda gakomeye agahinda karamfasha kuraba ingene uberewe n'ahantu wahora uba ikintu gihe cyose akandi gahinda kakabiri gaca kanzamo ndaba ingene nibuka n'izo mpuzu wambaye ivyo vyikuremo ivyo n'ibintu bisanzwe birashika muri ragende baza yuko igihe cyawe ko kirarangira cyo kuba ngaha iwacu yego icyo no gusaba gusa nimba hari icyo twaragukoreye utagishimye oya no kuri na kimwe ngo ndabashimira vraiment ko byiza mwankoreye ugerageze tubabarire vraiment kubera yuko abana b'abantu hari igihe dukosha ntitubimenye oya nta kibazo kwezi ikigira kabiri mutama wanje urabona ko ari umuntu akunda kwiterera inkuru cyane ushaka kubashikana yarateye inkuru birakubabaza oya nta nakimwe byose utubabarire hamwe ikindi cyo nyuma nashaka ndagusabe ano mazi ari mu bintu nyamukuru byabaye kugira wumere ukomeze ubu icyo no gusaba ugerageze ngaho unywe ko make ayishoboye ariko ugerageze uze gushika muhira wayamaze uyanwe yose uyaheze kuko ujya bambwiye ko ntigeze kugwa no mazi yose mu icupa ryose ry'amazi riheze ubushiko n'umwanya abana aho yagejeje kire no kuyaheza yose nukuri ugerageze ndazi yuko ikintu kimaje kitwa ko umuti gica kigorana kunwa ariko ayo ndibaza nawe uri umuntu nyene ushima kandi urabitangaza Imana yakoze ntiwoyirengagiza ikindi kintu nyamukuru ndagusabye uza kwibagira ni wahura n'ujya mama wawe nambari mama wawe nambari shangazi wawe witwa ujya avyibushe gutya w'inzobe nukuri umuturamukirize umushimira ujya mama n'umama mwiza nukuri ujya mu mama ni mu mama w'intungane mutama wonyine ramubonye ingene yita ku bantu aramutsa abantu aganira neza n'abantu nukuri basha kindi bazane mu byo mutama yakoze nujya mama yo bari mu bantu mbere batumye mutama yumva n'ikigongo cyo kumva yuko iyo ntuma je umwana wiwe akampereza kuraje buri munsi ngume nza hariya kugufasha kubera ubugira neza yamubonye nukuri Imana ikuhezekere genda duhe ukungene mwabaye n'ingene mwafashije no kungene muriko murakomeza kandi mumfasha vraiment ntabeshe Imana ibahezagire kandi vraiment umutima wawe ufise uzuwamane n'uwo ari we wese uzumukorera icyiza nk'icyo wankoreye warambaye hafi mu bibazo mu ngorane mu byago ntibigeze umva inyuma ntibigeze untererana nukuri sinzi yani nzobura icyo ndaguha ndagutukira n'umuganura yego nuko rero nukuri muniragerageza ugumuntu wawe mazi kandi urabona ko umaje kwitegura kuko mfise mwaganire na mutama wawe je akubwira yuko no musoza kugutora rero nuburaruhuka ndaza urugendo ni rurerure mu gisagara nuko gendire aho Tantine papa yego no ujya tantine wawe nyene ujya nakubwiye ujya w'inzobe ni waza kuza cyane nundi twavuye ku telefone kwa dakuza mbere umva nta nivyo kuri ndumushimira ndamwibwira jeje nyene nta kibazo kandi mugabo rero nubundi cyashima ntugire ikibazo Imana ikugirire neza yani uvuga yani numva mengano vyirirwako mengano vyandika ku rupapuro aseka kumubona bisoma nandi ho ndumva ntafise ukundi kuntu no gushimira gusa byonyene ndavuze ko nyene uvyumve ko ndi seri ikintu mvuze cyo uvuga imvuze ati merci beaucoup okay nta kibazo urazi nyene umuntu n'ubundi abantu nabofashanya nta kundi si bose arabandi batogira nkuru bawusha ari ubuzi cyo ico nzi gusa nukuri
abantu bose ivyo bagerageza vyose bakora bagira ibiki ariko uno munsi bavyiboneye yuko abantu atari bumana, abantu barapanga Imana igapanga, biba vyitwa umutwaro wo mu ruhosha. nuko sawa rero genda uraruhuka mu nzu nanje mbe ndabagara buno buntu mutamataraza ndazi mutamara tujya tugore ngume ndatubagarira. Yego we nwicare mu nzu bingire abashitsi nibashika ndaguhamagara kugira mu kimugenda nta kibazo. sawa igegende Ayo mazu yitwara ariko yaheze anyasha ndayagumako. ufise n'akanyo kazutora na duke nyuri nko mu nzu kisiga mu mutwe kisiga ku mubiri urafasha. Okay sawa nta kibazo wigende uruhuke mu nzu rero. Ruhuka mu nzu naho gatebe ndakabiki ndazi ubwana ngaho bw'abanyu barakunda gutembera bugatora ubutebe bwa mutama. Sawa Akanyu tuki. Sawa sawa.